Muramvya kibare ciza bateretswe neza mu mutima w'Uburundi, ikomine zawe zose izo kuratwa ewe Muramvya. Akahise kazo inyama y'ikindi ukembuye Muramvya, Kiganda na Rutegamayo. Muramvya Murambe usagambe mavukiro yanje n'ay'abami. Murambe usagambe mavukiro yanje. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Intara y'amateka mukahise. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Abana bawe tuzogukorera. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Muramvya urumbirwa na bose. Muramvya amaniteka watewe n'Imana yawe. Banerizi umushikiranganje mu vyajejwe n'agatakazi y'umuntu iterambere ridakumira banyakubaha musurikira amashirahamwe akukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU, nyakubahwa ambasaderi w'igihugu c'Ubufaransa muri hano, banyakubaha mwaje musurikira imigwi ya Sever na CNDH, banyakubaha ndongozi mwese ku rwego rw'igihugu, namwe banyakubaha muserukira amashirahamwe mu vyajejwe harimo agatakazi na muntu. Twabonye abatari bake bari hano, banyakubaha murongoye ubuzi urwego rw'intara yacu nziza ya Muramvya, banyakubaha murongoye amakomine agize intara yacu nziza ya Muramvya, duhereye kuri nyakubahwa musitanteri wa komine ya Muramvya, banyakubaha mwese bene gihugu bashinga ntahe bagaru bafasoni bwaruka, tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, dusanga amahoro agateka kazina muntu no gukingira ibidukikije. Nagira ubwa mbere na mbere mfate kano kanya kugira ngo nkingukire cyane Imana mushobora byose. Imana mushobora byose yadushikanye ku munsi mwiza nk'uyu, ikatuzanira abashitsi beza nk'aba, atakindi kibazanye baje kuganira ibijanye no gusimbataza agateka kazina muntu muri ya ntumbero yo kwitegurira isabukuru ridasanzwe ry'imyaka 75 hasinywe amasezerano yo kubahiriza agateka kazina muntu.
nagira ubugira kabiri mpingurukire nongere mpe n'ikaze abashyitsi b'iteka bose bari hano, abaje bashitserukira amashirahamwe mpuzamakungu, abasangwa duye kuri nyakubahwa yaje aserukira ubushikiranganji ndetse n'abubaho bose bari hano. Nagira nsabe abo n'ibigo bari ngaha bantize ibiganza tubakomere amashi menshi cyane. Ayo mashi mutanze mu make sayo kwakira abashyitsi, mwongere amashi menshi cyane babibone. Ubanya kubaho mwese rero mu byubahiro byanyu ndetse kudondagura icubahiro c'umwe wese, twagira tubongere ikaze ko turazi yuko abatari bake mwahereye ibikorwa hano mu ntara yacu nziza Muramvya ku munsi w'ejo, kandi twarumvise yuko mwaguwe neza, mwamerewe neza, kanatsinda intara ya Muramvya ni intara itekanye, ni intara yakira abashyitsi neza, ni n'intara irimo akayaga atahandi hantu muzogasanga atari mu ntara yacu nziza ya Muramvya. Kubw'ivyo rero turabanezererewe cyane kandi turabakengurukiye cyane kubona bino bikorwa byo rwego rwo hejuru ku rwego rw'igihugu mwashimye yuko bibera muri ntara yacu nziza ya Muramvya. Dufatiye rero ku civugo tuno munsi, dufatiye ku civugo tuno mwaka cyo kwitegurira ino yubire, twagira tubamenyeshe yuko agateka kazina muntu mu ntara ya Muramvya kifashe neza. Mwaraye hano mwarabibonye, uno munsi mwatembereye mwabibonye, muravya bene hirya no hino murabona yuko batekaniwe. Kanatsinda twebwe nk'abaserukira leta mu ntara dufatikanije n'izindi nzego ziri hano n'izitari hano, nta wundi murimo wa mbere dufise atari kubahiriza agateka k'umuntu wese, mwene gihugu wese, yaba umuvuka ntara canke n'umuntu wese bari kararengana aciye muri no ntara yacu nziza ya Muramvya. Ivyo biri mu bikorwa badushinze kandi biri no mu bikorwa novuga biri nko mwibwirizwa, na twebwe dutegerezwa kumva yuko tubwirizwa kugendera aho tuba duherereye hose. Inzego rero z'ubutungane, inzego z'umutekano, inzego ziteza imbere abene gihugu zirahari kugira ngo gateka kazina muntu kubahirizwe mu mpande zose. Tukaba tunafise naho duhurira mu bijanye n'irya komite y'umutekano hirukiyemwo bose kugira ngo dushobore gukinga ntiduhangana n'ibibazo vyaje, muga dushobore gukinga ikibazo cyose cyo hava caduka, tuje imbere dufata ingingo yotuma atamwenego n'umwe yohava ahohoterwa. Hagize naho igishika inzego ziba zihari kandi zigakora mu mwidegemvyo bisunze amategeko y'igihugu cacu c'u Burundi canke n'amategeko mpuzamakungu igihugu cacu cateye ko umukono. Aha rero tukaja dufatiraho n'akaryo ko duhimiriza abene gihugu bari hano kuko ibikorwa byo gukingira agateka kazina muntu ni ibikorwa bitigera bihera. Umuntu yamiza ko yuko umwe wese yokumva, turetse indongozi n'umwene gihugu wese yokumva yuko ari umurimo wiwe wa misi yose, akumva yuko ari cagwiriza gukora kugira ngo mugenzi we amererwe neza, kandi amerewe neza nawe biraheza bikagaruka bikamushikira nawe akamererwa neza. Ivyo rero turababwira no munsi, mugabo kandi tunababwira n'ibindi bihe mu nama zitandukanye twama dutunganya. Dufatire rero ku gikorwa cuno munsi kijanye no gukingira ibidukikije, ivyo navyo muzi yuko ari karahara mu Uganda ntibacure mu bijanye n'agateka kazina muntu, kuko mu byo umuntu akenera akayaga keza, agakenera kuba hameze neza. Twagira tubashimire kuri no rugendo rw'amahoro, urugendo rw'amahoro mwatunganije, aho mubona yuko mwagwitabiriye mwebwe nk'indongozi ndetse n'abene gihugu nabone bakaza kurushigikira, rukaba rwadushikanye ku bikorwa by'uno munsi. Twagira tubamenyeshe yuko mu ntara ya Muramvya turiko turitegurira guteragira ibiti byinshi cyane kugira ngo dushobore gukingira isi ndimwa, twongere dukingire n'ibidukikije, gutyo n'agateka kabandanye kubahirizwa. Sinagomba rero kubarandirira, nagira asubire kubaha ikaze. Ubundi jambo nyamukuru muraza kurishikirizwa n'uwaserukiye leta hano, nongere kubakengurukira cyane, ndabifurize kuroranirwa kandi ndabifurize yuko nejo muze musubire mugaruke canke hirya yejo
hanyuma n'uwo byoshika ntiyihute kugaruka ahazogera azavuge neza intara ya Muramvya yongera avuge neza n'igihugu cacu c'u Burundi. Niharambe agataya kazina muntu kuri bose, niharambe gukingira ibidukikije, niharambe inzego z'igihugu canke inzego mpuzamakungu zijejwe guharanira agataya kazina muntu. Murakoze, Imana mushobora vyose ibahezagire.